nihe show Sadbi yakoze mu kiringo cy'umwanya yamaze mu Bubirigi yo twemeza twebwe nk'abafana biwe duti vraiment uyu muntu n'umuhanga. So aho ubundi yagiye hanze umuhe musibita Amipro mukasi ndigera mbona ashira video hanze ariko arakora ubuye MC none erega ari gukora MC cyangwa yagiye muri birthday party. Uno musi imanza za mariage zo muri Amerika zo muri Australia zo muri Canada zo muri Belgique n'ahandi watumiye abantu haraza n'abantu bashika igihumbi mugako cyumbwira nk'umuntu nka Bface igihangange twemera mu muziki promotion zarabaye yuko azoza gukora igiteramo akabura n'abantu bashika amajana 200 mu gihe jewe nshobora gukora mariage nkemvita abantu nkaronka abantu barenga igihumbi. Urumva ucibona neza yuko Bujahiti ari kiraja mbwira umu artiste amaze kubaka inzu mu mafaranga yakuye mu muziki. Mbwira umu artiste amaze kugura imodoka mu mafaranga yakuye mu muziki. Mbwira umu artiste amaze kugura parcelle ya 30 million kuduga mu mafaranga yakuye mu muziki. Bagenda n'amaguru simbizi bamwe waharanira ukirukana abanyarwanda kuza gutora ya madevize. Ni igiki kintu no munsi bariko barakora cyo tuma uba proud y'ibyo wakoze cyo tuma uvuga ati vraiment ico naharaniye umwimbo wabyo nguyu ngaha. Zanguzi tukaba tuje gutanga opinions umwe wese acha nobagura ibimukwiye. So what's up, what's good? Sawa turashima turishimye kugaruka muri studio za Yagte TV. Turi umuryango murabizi ko mwama mwatwikozeho kugira tuze gusesangura tukabagamburukira. Rero twibaze yuko bakurikirana abafana banyu bishimira ibiganiro dukora n'ukuntu gusesangura ibi nabiriye. Ebana we urazi turakwemera ari naco gituma abantu babavuze ati ebana ujya mujama muzana ze gusesangura turakunda ama opinions yiwe. So tubwire 257 industry music industry ya 257 ihagaze gute kuromo muri mwanya 257 namwe novuga ko turiko turatera intambwe koba ari kwanguha kubera akarorero kari hafi. Double J yaheruka gushira habona indirimbo yiwe yakoranye na Dr. Jose Chameleone wo mu Buganda. Mugabo barakoze audio ariko bananirwa gukorana video aho ucubona neza directement ko hariho ikibazo kuko iyo hageze aho umu artiste ku wundi bashobora gukorana n'uzenya muziki audio igakorwa muga video bikanka. Amakuru mfise amakuru yakwaje kwapura kwa ndani avuga yuko Double J indirimbo yayivye DJ Paulin yaramwivye DJ Paulin canke atamwivye DJ Paulin. None nimba DJ Paulin wewe avuga yuko yoba yaribwe iyo ndirimbo ngo yayiriye $1,000,000. Okay, icemezo afise yuko iyo ndirimbo DJ Double J yayimwivye niki. Hari ibintu rero murabona mu muziki ni nka business. Umuntu wese agwanira gateka kiwe kandi tukatuzi DJ Paulin umuririmbyi. DJ Paulin ni PDD wo mu Burundi. Rero urumva ahantu hose abagomba kwitambika kugira izina giwe rigume rivugwa kuko si umuririmbyi. Oya no producer ni producer kandi ni nk'umu investor. Okay, ico ndacumva. None ikintu yoshira hagaragara cemeza yuko Double J yoba yaramwivye iyo ndirimbo niki. Ati nikimenya Double J yaciye abura amafaranga yo gutanga kugira habe collab ya video. None nimba yararonse amafaranga yo gutanga kugira ngo habeho inuzenya audio canke sound kandi wumva Double J yaciye agomba kuyiba nico gituma umu investor none yayikoreye amafaranga umujeje tafaranga yaciye akuramwa akarenge. Oya nukuvuga twebwe nk'abantu b'abasesanguzi iyo turiko turasesangura ibintu imbere yuko tuza kuri kamera hariho ibindi bintu tuba twaramaze kumenya mu mpande zose. Mugabo ikintu nyamukuru wabajije ati uno munsi industry y'umuziki mu Burundi ihagaze gute. Nari mpereye kuri Double J kubera ko yasohoye indirimbo
yasohoye sound muga ntiyasohora video. Bo ejo bundi satura amabafure yaheruka mu Bubirigi, yaragiye ijyano yita ko ari imyiyerekano kuko nta gikorwa nyezina twabonye yasize ahabona yakoze, kiretse kuja kwifotozanya n'abantu bambaye nk'amastati agashira ku rubuga ngo nibitangaza. Bijya rero kubera ko ari urugendo rw'uwo rwa mbere hanze, yarasamaye cyane. Siko urugendo rw'uwo rwa mbere uramurenge? No, kuri jewe uko ndabibona, kuko ikinyereka ko ari urugendo rw'uwo rwa mbere. Yarashitse aja kwifotozanya n'amastati, ibintu twe tubona ko ari ibintu bijya bintuze ibidozi bya bidozi. Umuntu yisize ahantu hose akisiga akacagarara ahantu kwipoze, yaramukanze gatonya umuhungu arasanuka aca aragenda gupiga pose ngo bafotorane. Umuntu w'umu artiste tuvuga ati umustar aserukire idarapo ry'igihugu, akaca agenda kwifotozanya n'uburofa. Umva kijya n'ikintu ca mbere cagayishije karere yiwe, umva cagayishije umwuga wiwe ubwa mbere. Ikigira kabiri yatesheje urugo abantu bamufashije kuronka visa yo kuja hariya. N'ikimenyamenya urabona kajya ga clip kararose ama views menshi kuri Facebook. So rero ucubona neza umuziki canke Bujahiti ntahirikirava ntahirikiraje mu gihe abantu twahora twemera ko ari abastar ibihangange baja hanze bagisamazwa n'amastati n'ibintu by'amadozi. Rero uri kurambaza ngo umuziki ngo no munsi ngo Bujahiti ngo yibona gute? Sindiko ndabona yiva niyije. Yuti mumbaza ya myaka ya Banko Crazy hariya. Banko Crazy barakwemeza. Bajya barakora tukavuga vraiment aba bahungu bariko barakora. Kuko bakorera ku makaseti. Nta ma promotion nkaya y'uno munsi ku ma YouTube n'ayandi yarahari. Mugabo kubw'inguvu n'ubushobozi n'ishaka warabona abantu bariko barakora kwa moto kwa juu ibintu bikagenda neza. Yego cyane. Yeah. So aho ubundi yagiye hanze umuhe musibita Amipro mugasi ndigera mbona ashira video hanze ariko arakora ubu MC. None erega ari gukora MC cyangwa yagiye muri birthday party? Ashobora no kuba yarahunze impamvu tutazi kuko umuntu yagiye yasohotse igihugu ajanywe n'umwuga arashikayo wa mwuga akawubandanya akawukora. Abantu bakabona by'ukuri ati uyu muntu yajanywe n'umwuga aho wamukuye uramukuruse kick, yani umuhaye booster umuhaye speed yo gushika handi hantu. Mugabo none kuva ajabutse imbibe kugeza no munsi n'ikihe kintu wowe uri kurabona? Ikindi kigira kabiri nta kintu na kimwe. Ariko nabonye ari umudemu yamushize hanze ngo aguma yambara ibuturimo. Ibyo turabimenyereye, muraze najya mu Burundi ko yambara ikirato kimwe. Urumva ibyo si bitangaza. Kandi nk'umuntu nka jewe kuri je ibyo nibisanzwe. Mugabo ndagomba hanini tugume mu gisata asanzwe ajejwe muri entertainment. Kuko turabyo Satbi ari muri entertainment. Yaragiye mu Bubirigi yakoze iki nta na kimwe. Kuko iyo ugiye ujanywe n'umwuga wawe ukaca ugenda kunezereza abantu bafise iminsi mikuru y'amavuko, bafise za mariage mu bubare, ukacuza kutubwira ngo waragiye hanze. Bo ego kuba waragiye hanze nivyo, ico turacumva ko mbere wagiye kubaka kurondera izindi connection zizoguha kuba woshobora gukora ibindi bintu birenze. Mugabo rero kugeza uno mwanya ukaca uraba niyihe show Satbi yakoze mu kiringo cy'umwanya yamaze mu Bubirigi yo twemeza twebwe nk'abafana biwe duti vraiment uyu muntu n'umuhanga nta na kimwe. Rero urumva iyo turiko turasesangura tukara muziki w'u Burundi no musa uhagaze niturabona neza umuntu ashobora kudoserukira idarapo ry'u Burundi akarepresenta neza hanze y'u Burundi, kiretse mu Rwanda akavuga ati abanyamahanga agenda bemeye, kiretse mu Rwanda gusa. Mugabo ku mbuga ashobora kubemeza. Bifese yaragiye yadutuye hasi nawe nyine ubwiwe
tubwira intuzenye igiteramo yoba yarakoze akaronka abantu bashika basi n'amajana 2 ntaco uno musi imanza za mariage zo muri Amerika zo muri Australia zo muri Canada zo muri Belgique n'ahandi watumiye abantu haraza n'abantu bashika igihumbi mugo kacumbwira nk'umuntu nka Bface igihangange twemera mu muziki promotion zarabaye yuko azoza gukora igiteramo akabura n'abantu bashika amajana 2 mugihe jewe nshobora gukora mariage nkemvita abantu nkaronka abantu barenga igihumbi urumva ucibona neza yuko bujahiti ari kiraja so ndakubaza ikintu kimwe ndakubaza akantu kamwe yego umusitari wemera bazi umuvuga ati uyu muntu n'imiburiburi arashobora guseruka agiye hanze akavuga ati aremeje abantu uwo kwatsa navuke yuke neza bon ni kuvuga hariho ingabirano nyinshi zazimijwe n'abantu bigize utumana twa bujahiti hagiye Bujumbura nk'aba DJ Paulin bafizo barajimije impano z'abana benshi cyane bazimije abantu none uno munsi uravye nka ntuzenya nka Musamaria Daniel wo Makamba nimba atari mu Rumonge afise talent afise nta wundi mu artiste numwe wahajya yogeranywa nawe ariko uno munsi yarazimye turavye umuraperi nka ntuze Rajbi yaririmbanye na Rarijo indirimbo yitwa Apple uno munsi ari hehe Rarijo what happened to this guy umva ibyo byose Rarijo yarazimye ndakese ibyo byose ni imbuto mbi ziki Rarijo za bafizo bariya bose bantuzenye ba DJ Paulin eka mbere wanashima harimo na Ami Pro bera Ami Pro tumumenyereye ko ari umuntu wakera mu bintu by'umuziki muri industry ya bujahiti ariko nawe yakinye uruhara runini cyane bwo kuzimya abantu nka ba Musamaria Daniel ni liste y'abantu benshi no guhereza Rarijo yarazimye agitwaye Primusic yari hit Rarijo fise byinshi no muvugako ariko kubera ko atakiri kuri hit reka tumwefasa hanyuma twibaze ku bantu tubona yuko bashaka kudushikana ahantu natwe tuzovuga duti turagiye muri Grammy kugwanira Grammy turagiye muri MTV kugwanira MTV n'ibindi bitandukanye nshaka unkorere list yaba batatu ba mbere wemera mu gihugu bose je ndabemera kuko bose bari ku rugero rumwe banganya ntibikunda bose bari ku rugero rumwe urazi impamvu uvuga ko bari ku rugero rumwe mbwira umu artiste amaze kubaka inzu mu mafaranga yakuye mu muziki mbwira umu artiste amaze kugura imodoka mu mafaranga yakuye mu muziki mbwira umu artiste amaze kugura parcelle ya 30 million kuduga mu mafaranga yakuye mu muziki bagenda n'amaguru no hari ikintu cyambere no kubwira hariho abana bavuye mu mafamiye asanzwe abayeho afise amamodoka bafise ukuntu ubuzima bwabo babutwara bagaca babahaga pajero ngo agaca duhene ngo yagakuye mu muziki n'akarorero nka ntuzenya nka Natasha no munsi uravye ukuntu abayeho ibyo afise ntiyabihawe n'umuziki yabihawe n'ubuzima rimwo rero ibyo nitwoca tuza kubikompara je mvuga mu muziki turi kumwe turavye Roriro imyaka amaze mu muziki Roriro afise imyaka 20 iraburamwo nk'amezi mu muziki kuva kuririmba amatwi kugera hageze no munsi uno munsi ni umwaka ugira 18 Big Fizzo indirimbo yakoranye na Uncle Crazy nakitandukanye wawe kigendano ibyo ndirimbo iramaze nk'imyaka 18 umyaka 18 20 uri mu muziki ukaba utarashobora kugura imodoka y'imiliyoni 30 ivuye mu muziki utaragura parcelle ya 30 million ivuye mu muziki utarubaka inzu ivuye mu muziki wocumbwira gute yuko wowe ari icyo utandukaniye ko nabandi nta na kimwe at least urashaka kuvuga ati uyu muntu ashobora kuba ataronsa amahera y'imodoka
tara irahari en fait no tara twe ntitugomba tara tugomba iterambere bivuye muri ya tara yiwawe ariko je kuko jewe sinonezerwa gagenda kubwire rero umviriza oya reka ntunjaniranye reka tugende bukebuka je sinonezerwa nama ndakubona kandi isho zawe zose ukorera mu gihugu hagati mu gihugu nkaza kuziraba n'amafaranga mba nzanye ariko ukambwira yuko nuno munsi ataterambere wigeze uronka mu gihe je nemera nkagurisha ikiro cy'umuceri kugira nzoze kukuraba ari none amafaranga ndakuzaniye nayiki nayo guhonga abagore wocumbwira nayo kunywa shisha nayiki nayo kunywa ma whisky nayiki ya ibyo byose rero dutegezwa kubiraba kandi iyo turiko turasesangura nkuko ni abarakajyo keza ko kugira ngo bisubire ko babone yuko hari ibyo natwe turaba turi hanze tukabigaya tukafa kuvyihorera okay so ivyo urumva uraza gukora liste irakunaniye liste ntiyananiye ufise ubwoba je bose ndabemera ubwo nubwo kandi murazi mu ma interview yanje maze gukora mu gusesangura nama navuze wo bita MB Dera yararirimbye sindi kibamba ngira muca muyibona yararirimbanye na ntuze na Chanera hamwe na nimbari Lady Face nimbari inde na Oga ijya ndimbo barimbane na Oga jya n'indimbo nziza vraiment barabyitwayemo neza ujya ndamwemerije na kwijana ndemera Double J araririmba neza kandi afise igikundiro ariko nawe agabanye kunywa itabi abagabanya ko tugomba iterambere ngomba umu artiste wiwanje ejo sinze mubone mwibarabara kandi naho ndamwemera akoresha igiteramo nka citabira wazi nko kushobora kuvibubanza ukaduga igitega ugiye muri show umu artiste wemera ariko ejo mugahurira muri bus ibyo ni ibintu biteye agahinda kandi ubu waduza hariya ku mafaranga yiwawe umushiriye amafaranga ariko mugahurira muri bisi iva mukamenge igenda muri ville ya 650 na kamara amazi ukaje usanga n'uwo muntu amaze imyaka n'imyaka muri industry ya Bujahit so rero twebwe nk'abantu dusanzwe dusesangura tukihweza ibintu n'ibindi abantu mukoro muwihweza impinyanyuro irakenewe nimba ari ubufasha bakeneye kuri leta niba bivuge nimba ari ubufasha bakeneye ku bafana babo bivuge bwira akantu rero ari akantu bakunda kuvuga ngo umuziki w'u Burundi ngo uri kuri hit ngo umuziki w'u Rwanda ngo twarafunze no mugabo ugiye andehoro y'u Burundi usanga umuziki waba wari ukunzwe kurusha w'iwacu uno munsi indirimbo yonyene mu Burundi ifise ama viewers menshi kuva Bujahit baho ni indirimbo ya madame ya Dramati ifise miliyoni 7 n'ubucafu ama viewers cumbwira iyo myaka yose abandi barihe bariko barakora muga tukaza ngo twarawugaye kandi mu bugaye mugiye mu Rwanda uno munsi hari indirimbo ya The Ben Slow ifise ama viewers 106 ahubwo ikintu mbona babahungu bareke kuduhenda simbiza bahenda ngo yarabashije kugara umuziki hajya nubona ikintu kimwe nibaza n'umu influencer twarabivuze kugara competition mu rubuga bitera ubunebwe simbizi abahungu barasinzira simbizi n'umu influencer twarabivuze kenshi umuziki wacu ntihitinga urya numvuga ko ari nk'umusesanguzi n'umu influencer arasesangura nimba avuga yuko yugaye umuziki wo mu Rwanda akawugara mu Burundi ni igiki yashikije abartiste bo mu Burundi ni igiki yabafashije muri ryaterambere yaharaniye mu kwirukana abanyarwanda kuzana umuziki wa mu Burundi nta na kimwe yavuze ngo badutwara amadevize okay barayabarekeye uno munsi none bamwe waharanira ko badasimbizi bamwe waharanira ukirukana abanyarwanda kuza gutora ya madevize ni igiki kintu uno munsi bariko barakora cyotuma uba proud y'ibyo wakoze cyotuma uvuga ati vraiment ico naharaniye umwimbo wabyo nguyu ngaha kuba dufise indirimbo imwe ifise ama viewers miliyoni 7 kuva u Burundi Bujahit bayeho madame ya Dramati yonyene berisi bisangaye ibyo ucumbwira
Berisima ijya ntirenza 3 miliyoni gusa Berisima ico ndayanka ni oya mugomba dusesangure turashobora gusesangura reka je problème mfise n'aba artist bo mu Burundi baririmba indirimbo zo guhibongotsa sindirimbo zo mu bubare bro ibyo byose bo oya umuntu wese arafise ukuntu aririmba uravye nk'indirimbo ya Young Speed ni babampere ijya ni indirimbo yo mu kabare ni indirimbo no kuvuga ni benga ijya ni benga hariho nk'indirimbo ya Kiriku sindayivuga kuko Kiriku ujya no akubita hit bro ujya nawe ni umubenga bon turafise n'abandi babenga nk'indirimbo za ntuzenya za MB Dera sindi kibamba turiko turasubira inyuma basatura amabafure ba my love feel love zije zose zari indirimbo umuntu wese yaba ubunywa cyangwa utanywa ayumvise ari vibe umuti acagira vibe akumva yuko vraiment stress zose yarafise zigiye ariko no munsi barasinziriye uno munsi barasinziriye gose rero barakeneye ikanguka nimba bifuza kuzoja mu mahiganwa yaba Harmonize mu mahiganwa yaba Mario mu mahiganwa yaba platform hari Zanzibar barakeneye kugira je nubona ikintu kimbabaza bro kuba wumvise dufate mu Burundi haje nyene basimbizi bavuga ngo abarundi ngo turazi kuririmba ugacubona nta atamu style mu Burundi nta atamu style dufise nakuja kwa Diamond canke nka Dobene ntugira ngo Dobene ni hit mugaba Dobene usanga umango na bastare bro eregana umango bari kuri standard imwe na ba Diamond kwanza iya ndimbo si Dobene ni medi slow imwe ifise miliyoni 106 igorege kintu kihari niki dutahure mu Burundi technology yacu iracari hasi kandi n'igituma abarundi biwacu badashobora gutera imbere mu bintu by'umuziki mu gihe umufana bikiriko biramugora kuronka internet kugira aje kuri YouTube agupushing kuko iyo umu artist aronka ama viewers menshi kuri YouTube hari abantu usanga baba interesse yo kugomba kumenya uyu muntu ashobora gushikana ama viewers miliyoni 54 uyu muntu ashobora gushikana ama viewers miliyoni 100 bya bajya batipe bo muri Nigeria bakushingwa n'abafana bo muri Nigeria kubera ni benshi yego kandi na internet bafise internet rero iki nahubwo bivuga ati duferinga he no kutagira internet nabyo nyene ni ngorane urabona limitere mu bihe vyahera koronka ya mega y'ukwezi wasanga umuntu ari ibihumbi 10 ariko no munsi umengana ibihumbi 13 ugaca wiyumvira wa muntu wo hasi za bya bihumbi 13 azobironka he ico ni kibazo bo twebwe nk'abasesanguzi imbono cyane imbona kazoza ya Bujahit iri mu biganza bya leta ego kubera iki wa mutipe ndake no irindi ibaze impamvu ndabivuze gute none udafise internet ikwiye ku mafaranga ku giciro kibaye ntibikunda bizoshoboka gute ico kuko icambere na mbere ako kantu uvuzura hanye tutaronka internet ifise umuvuduko kandi ku giciro kibaye ntibikunda wumva ko bizoca bishoboka gute